All right, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndagwa ikaze wewe udahingishanya gukurikirana ibiganiro bice kuri Isanamu TV online. Je nitwa Djibril, ikiganiro ni review y'ukwezi kwa gatatu aho naje ndakuzaniye umwe mu ba MC, umwe mu bamenyesha makuru bavyifatamo neza muri entertainment, mu muziki wacu canke yemsinga ku mashow abantu bakavuga ati this man he deserve. So nkuko nakubwiye last time ko tuzoza turagira collaboration, tuzana abantu batandukanye kugira ngo review yacu igende neza. Uyu munsi nahisemo kukuzanira one of the best MC in our country, yitwa Ami Pro the MC, the electricity. Welcome brother. Asante sana papa. Umeze neza? Alhamdulillah, ndashima Imana. Ndaryohewe cyane kuba watugendeye muri Isanamu TV. Asante sana, ndaryohewe kuba mwashoye kuntumira. Ikintu ciza kuko iyo umuntu agutumiye afite intumbero nziza uritaba hama mukaganira mukayaga. Okay, umwaka wa 2020 wagenze gute wawe? 2020 wari umwaka utagenze neza ijana kwijana bivanye n'ikiza ca covid. Yes. Ariko ni n'umwaka wagenze neza kuko n'umwaka ku ruhande rwanje nubwo amasho yagabanutse bivanye n'amasho nahora ndonka ku mwaka, ariko ndashimira Imana narakoze amasho nk'atandatu akomeye. Narakoze Flambeau de la Paix ibujumbura, igitega imbere y'umukuru w'igihugu, ndakora Ingozi, narakoze Miss Kugasaka batora umwigeme mwiza Ingozi, narakoze Miss Muyinga batora umwigeme mwiza Muyinga, narakoze show ya Alikiba muri arena no kuri Lycée Scapers, n'ibindi byinshi no narakoze. Ndabishimira Imana. Man, reka ndagukeze no. Asante papa. Warakoze kabisa. Urakwiye n'udushimwe na twinshi kabisa. Asante. Ugerageje kugereranya cyangwa guharura fast wowe ufise nk'udushimwe tungaye? Nsiduke kuko ngiyo igitigiri kimaze gushika kuri kabiri bayibaye byinshi. Ndashimira Imana kuva 2016 gushika 2020 ubushimwe bwose bwatanzwe, yaba ubwo journaliste cyangwa ubwo MC. Nararonse agashimwe ka Soft Media Company, nararonse agashimwe ko mumenyesha makuru umwaka muri Coopérative des Musiciens, nararonse award ya Trust Nobody, nararonse award ya Buja Music Award, nararonse imidari renga kuri 5 ya AGS, ugwaruka rwo mwijabe n'ibindi byinshi. Ahama meruka no kuronka award ya AGS yatangiwe muri arena, n'andi matrofe menshi abamaze kuza mu nzonje baramaze kuyabona. Dushime 12. Reka tugukeze. And tuje kuri point ya review y'ukwezi kwa gatatu, kwari kugucishirizamwo umutumire wacu mumenye in brief ibyo amaze kuronka, akarusha amaze kuronka mu kazi asanzwe akora. Reka duhere ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu, aho Big Fizzo yashize ku mugaragaro indirimbo yiwe yise abakenyezi. Yari gift karaga agakemanyi yari yateguriye abigeme cyangwa abakenyezi. Nanyarije hari mu ntumbero canke wari umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, aho mugani deze nk'umuririmbyi mu Burundi canke gikundiro c'abantu kuko aya n'amazina bagenda baramwita Desideratus n'ayandi menshi. Yashoboye kugira gutya avuga ati ko ari umunsi mukuru w'abakenyezi, narigeze gusohora indirimbo nsohorera mama wanje, indirimbo yitwa Mama Why Not No canke indirimbo y'abakenyezi. Ni naho haciye haza indirimbo yitwa umukenyezi canke abakenyezi ya Mugani Design. Okay. Yes, ni indirimbo nziza. Ugerageje kwiraba na video yaragerageje amufata mama wiwe, mushiki wiwe, amushiramo n'umugore n'umwana wiwe Eden, ibintu bisa neza kabisa. Reka tuje ku itariki 8 nyene, aho Natasha la Boss cyangwa Natasha Ngendabanka yagize ikintu gikomeye cyane ku bantu baba mu kinama cyangwa mwavukiye mu kinama cyangwa mukoresha telefone za Android. Icyo kintu mwarakibonye. Yaragerageje gufata ibintu bitandukanye, ubufu, ibitenge, araha abakenyezi muri quartier yavutsemo, quartier ya Kinama, aho yahaye abantu benshi batandukanye.
hari genekerezo ry'umunani nko bivuze ku ruhande rwanje nari nko mu MC w'igiteramo ni Natasha Ngendabanka barabizi ko umwaka utashe aho rategura ico yise Festival de la chanson féminine yabera muri Club du Lac Tanganyika ari naho twavuye tumenya abaririmvyikazi nka Estani Chance n'abandi benshi ariko bivuye nuko Festival de la chanson féminine imaze imyaka 2 canke 3 itari kiraba ni Natasha Ngendabanka yavuze ati fisaho navuye fisaho navukiye hari abantu nasize kumbura no munsi bageze mu zabukuru badafise ico bofungura canke ico bonwa kuri no munsi mukuru w'abakenyezi reka rero ngende kubagendera na nyarya ari naho navukiye Natasha Ngendabanka aradodora ahana hariya baramufasha aho twabonye abantu bagiye batandukanye bashoye kumufasha harimo Azania asanzwe ari na brand ambassador Azania Aquavi Hope Design asanzwe ari na brand ambassador Hope Design Eden Microfinance n'abandi benshi hama igikorwa kiraba abanyakinama bararyoherwa isinzi ry'abantu ryari vyitabiriye barabona koko yuko Natasha ari umwe mu baririmvyikazi dufise mu Burundi afite urukundo kandi abayumva yuko iyaronse gito akagisangira n'abandi aryoherwa gusumba. Yes, ubwo si ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri yama yabikoze kenshi reka tumukeze tunamusabira ku Mana ikomeze kumuhamagara imuhe agumana uwo mutima nyene wo gufasha abantu batandukanye. So reka tujye kwitariki 11 aho umuririmbyi Peter Niyo asanzwe atuye mu gihugu cy'u Rwanda yashize ku mugaragaro indirimbo yiwe nshasha. Ni Peter Niyo asanzwe avukana na Dr. Cloud na Nziza Desire. Peter Niyo nta myaka 2 canke 3 iheza agiye mu gihugu cy'u Rwanda mu Rwanda n'ivyo ariga arakora ariko kandi n'umuziki ntiyigeze uhagarika kuko iyo aciye mu kintu ntugihagarika iyo ufise impano. Ni Peter Niyo yararutse gusora indirimbo ari kumwe n'uwitwa ari kumwe n'undi musore agira hip hop asanzwe ari umukuzino w'umukobwa kina muri Gladiator yahoze yitwa Bercosta yitwa Belize rero yitwa Aime Democrate. Ni Peter Niyo yavuze ati harageze ko nande sori gikorwa ndi jenyene harageze ko abantu basa kandi kumva yampanire muri jewe aca sori gikorwa gishasha. Ariko indirimbo yiwe yarazanye abantu amajambo atandukanye bavuga ni indirimbo ni indirimbo y'umuhisi yaragize remix kuko yabaye nka remix abantu baravuga ati mbega iyo remix ashobora kuba yarasabye uruhushya ku muryango wa Chancho wa Miss. Abantu benshi barimvira ibintu bitandukanye mugabo sinzi ko waronse amahirwe yo kuvugana nawe akubwire ibi nabiriye kubijanye n'indirimbo. Ugerageje kuraba indirimbo ya Peter Niyo sinza kwemeza 100% yuko ari remix kuko Peter Niyo nigeze asubiramo indirimbo yose yafasha gace gato ariko ku rundi ruhande nawe nyene arashiramo amajambo yiwe abama basuyemo tuhora tubabona ariko ku ruhande rwa Peter Niyo navuga yuko yakuyemo kumbura kantu gato yakunze hama yandika n'amajambo yiwe. Yes, indirimbo ya Peter Niyo yitwa Nzokobero. Ushaka kuja kuri YouTube ukandika Peter Niyo ugacuyibona ni video lyrics yashizwe ku mugaragaro tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu. Urashaka kuja kuri YouTube ugacuyiraba ugasigaho like, comments canke ibintu bitandukanye ukamukeza kuri ico gikorwa. Ni video isa neza cyane. Reka tuje ku itariki 14 aho umuririmbyi Vichou Love canke Vianney yagize yafashe urugendo yafashe rutemikirere yerekeza mu gihugu cy'u Bugande aho yagiye gukora collaboration yiwe n'umuririmbyi kazi asanzwe aba muri Washington yitwa Benis. Ni Vichou mukali wa live music East Africa nkuko akunze kwita ari muri label ya The Fighter Production isanzwe irongoye n'uwitwa Happy Famba mukali wa show. Twarabonye n'ivyo bafata urugendo aho bafashe Uganda Airlines berekeza mu gihugu ca Uganda ndetse ata minsi 2 heze bashitse tubona bari muri studio ya Washington. Twibukanye neza yuko Washington afite n'indirimbo yakoranye na Vichou indirimbo yitwa My Burundi ni na Washington
gukorana indirimbo yigeze gukorana na Sadbi indirimbo yitwa ivyo bintu ni ku ruhande rwanje n'ikintu ciza kuko uravye Uganda umuziko mu Buganda urateye imbere uravye ama media yo mu Buganda arakora cyane muri entertainment gusumba hano mu gihugu cy'u Burundi tucemeranye rero kuba Vichou yaragiye hariya ni muri hano mbere yo kwagura akarere ntihabuze abantu babiri canke batatu bamumenya iyo babiri canke batatu ubungutse muri carrière yawe ari ikintu gikomeye cyane turindira indirimbo turindira indirimbo maybe ishobora kuba ari indirimbo nziza kuko amatwi nsumira nuko manager wa Vichou Love yambwiye ko video bamaze kuyiheza and mukuru no mwanya tuvugana bari mu gihugu cyacu cy'u Burundi yasigaye ko iminsi yo gusohora igikorwa igera bagaca bagishira ku mugaragaro ya Vichou no muririmbyi mwiza Vichou no muririmbyi yandika neza Vichou no muririmbyi aririmba neza rero yagize collab n'undi muririmbyi nawe nyene bishoboye urumva yuko igikorwa dutegerezwa kubona ko kizoba kimeze neza. Yes, big shout out kwa Vichou Love na manager wiwe Happy Famba. Tuve kwa Vichou Love tuje kwa Mona Wilder Kenzi. Itariki 17 niwe yashira ku mugaragaro amasanamu y'indirimbo yiwe nziza cyane. Ladies and gentlemen, vuze nziza je kuri YouTube uraza kubibona. Ni indirimbo yakoranye n'igihangange Kidum champion nimbona indirimbo bise Dafuha. Ni Mona Wilder canke Kenzi yigeze kuba première de film muri Miss Burundi muri 2016 asanzwe ari mu YouTubers uravye Mona Wilder nta myaka 2 canke 3 amaze muri no muziki ariko iterambere ryiwe ririko riranyaruka cyane gusumba abandi icambere bivanye nuko Mona Wilder yarasanzwe azwi imbere yo kasohora indirimbo yarabaye première de film muri Miss Burundi hambavu y'ivyo Mona Wilder numwe mu bantu bafise amacano ya YouTube bakurikiranwa cyane byari byoroshe rero yuko asohora indirimbo hama abantu bakavuga bati reka tugende kuraba Mona Wilder mbega yobazi kuririmba casohora indirimbo yiwe ya mbere indirimbo yise Ushaka ari kumwe na B-Face on the floor indirimbo yaje ikundwa cyane Mona Wilder kumbura yabitanguye nka joke ariko aravuga ati ko indirimbo yamaze kuyakira why not ntobandanya arabandanya arakora Tell Me arakora Suko n'izindi nyinshi abantu bagenda barazakira neza gushikaho Jean Pierre Nimbona Kidum avuga ati mu baririmbyikazi nifuza gukorana nawo muri kino gihe namaze kwemera gukorana nawo hariho nyuma ya Estanish ngiye gukorana na Mona Wilder ngiye gukorana kandi n'uwitwa Miss Erika Mona Wilder niwe yarashikiriwe rero acaja muri Kenya indirimbo irakogwa indirimbo isohoka imeze neza n'amasanamu arasohoka uno musnimwe mu ndirimbo zivuzwa hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'u Burundi kandi zakiriwe neza. Yes, kandi zikunzwe. Reka tuje ku itariki 19 aho Big Fizzo cyangwa CEO wa Banjebo yafata urugendo yafata rutemikirere aja mu gihugu cya Tanzania kubwa filme ya Shasha agiye gukinamo n'abandi aba acteurs batandukanye harimo Awilo Longomba harimo abantu benshi batandukanye urujya rugendo wagwakiriye gute urugendo nagwakiriye neza kuko iyo umuririmbyi wo mu gihugu iwanya afashe urugendo agiye mu bikorwa by'akazi cambere n'ikintu ciza ni na Mugani Desire yagiye mu rugendo muri Tanzania mu gihe bitari bimeze neza bivanye nuko mu gihugu ca Tanzania bari baherutse kubura umukuru w'igihugu cabo umuhisi Dr. John Joseph Pombe Magufuli rero urumva yuko yagiye mu bihe bibi ariko icamujanye nuko yajanywe n'akazi kireresi yitwa A Life to Regret ya BGB Films aho muri iyo reresi azohuriramo n'abitwa Awilo Longomba ndetse turiko turabona n'abandi baririmbyi byo muri Tanzania Dolly Sax Q-Boy Msafi n'abandi benshi ugerageje kuraba nindi ntambwe kuri Mugani Desire kuko uravye BGB Films abayishigikiye uraza gusanga abaririmbyi bakomeye uraza kubona Akon kuva muri Senegal ariko asanzwe akorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uraza kubona no muririmbyi w'umunyajamaica Shena Paul n'abandi benshi ucubona rero yuko iyo filme Fizzo agiye kugaragaramwo ishobora kumbure kubigiye kumuha ikindi kintu Fizzo atarafise yashitse muri Tanzania Imore ari kumwe na manager kongera akamutambukanye wiwe ariwe Kimana Stein canke Edit
mama Victorine rero urugendo rwabo rwagenze neza n'ubu baracari muri Tanzania ku ruhande rwanje ahubwo iyo film izosohoka ryari Fizzo yakinye mu rurimi uruhe kumbure ireresi niyamara gusohoka ivyo byose tuzohegenda turabona. Nicyo kibazo abantu benshi dufise twebwe turiko tumaze kubona yajya amafoto twabonye urugendo rwiwe tuguma twibaza ni Big Fizzo azokina mu ruhe rurimi film izo bimeza gute wowe usanzwe ukurikirana ibikorwa bitandukanye cyangwa ukurikirana film je kuri YouTube wandike BGB Films cyangwa BGB Films uraza kubona ni channel yabo basanzwe bashirako ama content yabo ndizera neza filme ni yashaka gusohoka bazoyishira ku mugaragaro cyangwa bazobabwira kuri YouTube nyene. Reka tuje ku itariki ya 21 aho umugwi Simba Gang cyangwa label ya Simba Gang bashira ku mugaragaro indirimbo yabo bise umururumbo. Ni Lizo canke Niyonzima na Sor Salom Lolilo ari kumwe na label n'abagize label yiwe ndavuga Slyan nonde muririmbyi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagira gutyo bashira ku mugaragaro indirimbo yabo bise umururumbo ariko ni indirimbo yaje Niyonzima na Sor Salom Lolilo nyuma yo kugira press conference yagize amenyesha yuko agiye gutangura gukorana ikiringo c'imyaka 3 na JC Production isanzwe rongoye n'uyitwa JC no Murundi ariko aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero mu nyuma tuza kubona indirimbo yitwa umururumbo ni na Lolilo yavuze ati Simba Gang izobandanyiriho ariko ino ndirimbo umururumbo yo nayikoranye n'abaririmbyi muri Simba Gang kandi igiye gufatwa mu mugongo na label yanje canke management yanje shasha ariyo ya JC Production nilo laso indirimbo umururumbo nyuma y'igihe kinini bamubaza Aslayan ari mu biki Aslayan ari hehe kuko numwe mu baririmbyi tuzi neza yuko bazi kwandika kandi hariyo n'indirimbo zimwe bandikiye abaririmbyi bakomeye. Ego kabisa tubakeze no kuri video nziza n'indirimbo imeze neza kubwa Lolilo no Simba Gang na JC Production kuba yaramufashe mu mugongo. Reka tuje ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu aho umuririmbyi Ellis Boy yatangaje ko agiye gushira ku mugaragaro album yiwe ya mbere album izoba yitwa Kwetu album ku nshuro ya mbere azoba ashize ku mugaragaro album yiwe ni ikintu gikomeye cyane muri history y'abaririmbyi bakomeye cyane muri history y'umuririmbyi akenshi abantu bashaka kumuha ama deal baraba album amaze gusohora bakaraba ama trophy mugabo album niyo iza imbere cyane ni CV iba yiyongereye ku muririmbyi ni nk'umu footballer aronse Ballon d'Or ni CV iba yiyongereye kuri we Ellis Boy imbere yuko amanyesha ko agiye gusohora album benshi bari babizi yuko muri Bantu Boy hagiye gusohoka album ya Ellis Boy hagiye gusohoka album ya Double J hagiye gusohoka album ya Kiriku twibukanye ni Mugani Desire Big Fizzo yabivugiye mu giteramo yakoreye kuri Safi Beach cyateguwe na Lion 10 canke Saidoni bazonkiza ari kumwe na Papi yasanzwe arongoye Safi Beach rero mu nyuma tuza kubona Ellis Boy nawe nyene amenyesha yuko agiye gusohora album yise Kwetu canke Iwacu mu Kirundi ni na Ellis Boy yaramaze imisa nagwaje umuvyeyi bimwe mu vyatumye atiruka cyane muri album ariko ngo bakubwira yuko ameze neza kandi agiye gukora cyane kugira ngo arabe yuko muri ino 2021 album yiwe ishobora gusohoka kandi yizera neza yuko izokwakirwa neza n'abantu bivanye n'indirimbo ziri muri album wumvirije d'abord titre ya album yitwa Kwetu nyumbani Iwacu uza gusanga Ellis Boy indirimbo ziwe unazumvirije urumva yuko ari indirimbo aba yitonza akandika kuko hajya Ellis Boy n'umuririmbyi mwiza kandi yandika neza afise ikaramu rikomeye cyane. Reka tujye ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu aho umuririmbyi kazi asanzwe aba mu gihugu cya Uganda abantu benshi muramuzi yitwa Erotina the Queen inyuma ya Hold Me indirimbo yiwe ya kabiri bindekere yakwije views umuriyoni umwe mu mezi 3 ikintu gikomeye cyane imwe muri history amaze kwandikisha Erotina the Queen n'abaririmbyi bakamaze kwiza 1 million views baranaharuye hano mu gihugu cy'u Burundi
rero kuba uwimana Irene Laura abenshatse kwizina rya Iritina umwana w'umurundi kazi asanzwe avuka mu ntara ya Kayanza ariko abavyeyi basanzwe babangaho mu Kinanira muri zone ya Musaga wakaba asanzwe aba ahitwa Entebbe Lodge mu gihugu ca Uganda afise studio yitwa Opera Record iri hari ya Uganda ni Iritina ubona yuko abari karakora kuko ibikorwa vye biragaragara Iritina arazwi cyane hanze gusumba mu Burundi ni Miss Global Africa 2020 Iritina yarashoboye guparticipa mu bintu by'abamisi muri Chine Iritina no mugenzi wa Rude Boy kuva muri P Square Iritina no munsi bivugwa yuko ari mu rukundo na Palaso avukana na Chameleon na Wizo wa Good Life rero uravye izo connection zose afise gushikana 1 million views ku ruhande rwanje bari kintu gito cyane kuko uraraba abaririmbyi bagendana n'ibande bafise ama views angana gute ahanatemberera ibihugu vyabo bikoresha YouTube gute uza gusanga rero 1 million views ku ruhande rwanje ni nankiye kuri Iritina reka tumukeze tunizera ko after 1 million ashobora kuba afise ikindi kintu inyuma Iritina the Queen reka tuje ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu aho umuririmbyi Juma Marembo abenshi mu muzinga Black Chizo canke Black Africano Mr Romantic aho yashize ku mugaragaro indirimbo yiwe yise Jini Maimuna ni Juma Marembo canke Black G yigeze kuba brand ambassador wa Smart imyaka 2 ni Juma Marembo Black G yigeze kuba ari umuririmbyi afatiye runini mu gwitwa wa Kalipawa wa hariya muri zone ya Buyenzi ni Juma Marembo Black G yigeze kugaragara ku ma stage atari make numwe mu baririmbyi dufise mu Burundi umuntu wese yemeranya yuko afise ijwi ryiza kandi azi no kuririmba afise n'ikaramu ryiza ryo kwandika ni Black G so indirimbo yise Jini Maimuna ariko bukiye bwaho Black G ngorane aho yari muri studio hariya kwa Itizo Technology ariko ara recordinga nyuma yo gutuma umuduga we mushasha uri mu bwoko bwa Porte Black G ariko ara recordinga bibangombwa yuko yaparitse kwibarabara kuko kwa Itizo ni kwibarabara hama ijyanzu yo hejuru kuko ni kizu ca etage kigwa ku muduga wa Black G mu gihe atanu Ukwezi kwari guheze Black G umuduga ushitse ama parabrise yose arameneka imodoka irapondekana tunamubwire pole sana Juma Marembo hama tunagukeze n'indirimbo yawe nziza ladies and gentlemen nimba utarayira baje kuri YouTube wandike Jini Maimuna by Black Chizo uraza kuyumva ni indirimbo ifite amajambo meza reka tuje ku itariki 26 ukwezi kwa gatatu aho ndakuzanira indirimbo yise Men Amor indirimbo ya Andy Mwaka umuririmbyi asanzwe avuza guitar ladies and gentlemen akubita live music abizi cyane aho yashize ku mugaragaro amasanamu y'indirimbo yiwe yise Men More numwe mu baririmbyi dufise mu Burundi bamaze kuja mu bihugu bitari bike yazungurutse ibihugu 14 harimo Ubufaransa ariko mena Ivan Boravan muri Prix Découverte RFI ni Andy soliste canke Andy Mwag amaze gukora ibitari bike yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko 2015 yaciye aja mu gihugu cy'u Rwanda aja muri band imwe na Kikiture umwana wa Makarena 2020 aragaruka hano aja mu mugwi witwa Cool Band ari kumwe na ba Olga ba Chico ba Greta ba Dorin ba Claude na Andy soliste igenekerezo imbere yo kasora indirimbo yitwa Miyamore yari yakoze igiteramo muri Journée de la Francophonie kuri École Française igiteramo cagenze neza ni na Andy soliste agishika mu gihugu cy'u Burundi yanakoze lancement officiel album yiwe yise Nisaidie mu kigo ndangamije c'abafaransa uravye indirimbo rero yiwe indirimbo yise Miyamore uyumvirije neza uraza kubona yuko no muririmbyi az'umuziki no muziki mwiza no muziki usukuye no muziki ushobora kumviriza umuntu akuze akumva yuko umuntu yaririmbye ari umuntu az'umuziki Andy soliste no muhinga reka tuvuga uko yes reka tumukeze hama tuje ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu aho umuririmbyi Moise Butoyi abenshi mu muzi nka MB Data yashize ku mugaragaro indirimbo yiwe yise Kiramwakuye indirimbo
ari audio narasohora video, indirimbo nziza cyane ladies and gentlemen. Ibreezy kuva muri Buja Hit Record niyo yakoze indirimbo yitwa kiramwakuye ya Butoyi Moise canke MB Data. Ni MB Data numwe mu baririmbyi b'abarundi bazwi kandi bakunzwe cyane, ariko numwe mu baririmbyi b'abarundi baciwe intege cyane kuko nyuma yo kuvavanura na management yiwe ya MA Production ya Mugishamir, ni MB Data yaciye mu bintu byinshi. Mu nyuma MB Data barashobora kumwitwarira muri parquet management yiwe, ariko byose ntibyigeze bimuca intege. Yarakoze indirimbo nyinshi ndetse urabona neza yuko MB Data ariko arasohoka kandi kugaruka buke buke. Arasa indirimbo yitwa Bucece, arasa indirimbo yitwa Fata, arasa indirimbo yitwa Ndakesera ari kumwe na Mr Joker, arafise Ndahwera ari kumwe na Estanish na DJ Chento. Kiramwakuye ni indi ndirimbo yaje kwiyongera mu zindi ndirimbo za MB Data nziza ariko arakora muri kino gihe kugira ngo abantu basubire kandi babone yuko hari umwana afise impano, hari umwana azi kwandika ari we MB Data. MB Data, congratulations ku ndirimbo nziza. Hama tunagutera intege ubandanye ukora ibikorwa byiza cyane. Reka tuje ku itariki 26 kandi aho abarundi bari biteze insinzi ku mugwi Intamba mu rugamba. Twagiye muri sports ladies and gentlemen. Intamba mu rugamba na Central Africa, aho match yaheze ari ibitsindo 2-2, aho batanguye baradutsinda 2 natwe turagombora. Ugerageje kuraba sindiko ndavugira umugwi wacu, mugabo twarakoze akazi gakomeye cyane, nubwo tutasinze ngo tube abawina, mugabo twarasinze. Ni no mugwi serukira gihugu Burundi Intamba mu rugamba umenyerezwa no yitwa Jimmy Ndayize wa Message Ngozi. Zina Murundi wese yagiye kuri stade Intwari azineze ko agiye kubona intsinzi, kuko iyo mugwi serukira gihugu wawe uri kurakina ugenda witeza intsinzi, ariko udukosa duto tw'abakinyi kumbure kutavugana kumumenyi kumunyegori n'abakinyi gushobora kuba kwaratumye tunanganya, kuko uravye igitsindo ca mbere cavuye ku mukinyi w'inyuma yitwa Frederick Sabiyumva canke Ferre akina muri South Africa. Igitsindo ca kabiri cavuye ku munyegori yitwa Onesime Rukundo wa Message Ngozi, ariko urabona yuko igice ca kabiri abakinyi bo mu giserukira gihugu Burundi Intamba mu rugamba barakosoye amakosa bafashijwe n'abamenyereza babo nka Jimmy Jocelyn hamwe na Amidu Hassan. Mu nyuma baragaruka neza. Saidoni Bazonkiza araha igitsindo ca mbere mu giserukira gihugu Burundi Intamba mu rugamba. Hama ku munota wa 78 witwa catsinze n'uwitwa Christophe Ndwarugira ku mutwe. Ego bibaye 2-2 mu gihe Bonfils Caleb yakubise umutwe ukubita ku igori. Okay. Reka tuje ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu, aho aba rapper babiri Snow K hamwe na 90 bashira ku mugaragaro indirimbo yabo nshasha bise Akakera. Indirimbo nziza ugerageje kuyumva n'abakozi bahuye mu ndirimbo imwe ucuvyumva nawe ukuntu biba bimeze. Batanguye kera kuva 2010 2013 2014 barabaririmvyi bari bazwi cyane. Uravye Snow yari mu mugwi witwa Overdue Team, no musaraca urimo ni nawe rongoye. 90 yari muri Agatic Music, n'abantu bakunda gukorana cyane. Ukaraba ubushimwe bwagiye buratangwa, Overdue karonka agashimwe, bakaronka Revelation de l'année. 90 ku ndirimbo yitwa El Capitaine, kaba indirimbo yakunzwe n'abatari bake. 90 na Overdue guhura title bakaca bavuga ngo Akakera, babitahurize cyane kuko umwe wese abari kaributsa ubundi ibihe canke ivyo yaciyemwo igiye kumbure bari hit, kuko n'ubu baracari hit. Indirimbo nziza, nimba utarayira baja kuri YouTube wandika Akakera, uraza kuyibona, ni iri kuri channel ya Snow K. Hama tuje ku itariki 27 ndakuzanire itangazwa ry'abatsinze Isanganiro Award mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni higanwa risanzwe ritunganywa na Radio Isanganiro, aho inyuma ya Eden Banga yatsinze umwaka uheze, umwaka naho akaba asinze Double J ku kibanza ciwe cya mbere.
edition y'icenda ya Isanganiro Award tuza kubona umuririmbyi kuva mu ntara ya Gitega muri quartier Swahili, kuva muri record label ya Bantubo yaciye muri e-community service yitwa Mugisha Jean Junior, ariwe Double J Bad Boy Killer, aza gutahukana agashimeka Isanganiro Award atsinze umugwi Amagaba, atsinze Don't Bright, atsinze Berry Music, MTC, Lolly Low, B-Face on the Flow, Difficile 5G, Efrem, Berry Music n'abandi benshi. Double J aja mu gitigiri c'abandi baririmbyi nka Halijo, Yoya, Mkombozi, Spokes, Bernice Dobel, Eden Banga, Vestine bamaze gutahukana rino higanwa rya Isanganiro Award ku ndirimbo yise Nopfa ari kumwe na Kiriku Akili basanzwe bari kumwe muri record label ya Bantu Boy. Yes, tuje kuri awards zikurikira zatanzwe nyene kuri uwo munsi, kuri iryo joro ry'uwo munsi. Awards za AGS Awards. Awards zatangiwe muri Arena aho abantu benshi batsinze, na Ami Pro the MC akaba ari umwe mu batsindiye izo award. Reka tugirire kwatubwira ukuntu byari bigenze. Ryari joro ridasanzwe, ryari joro ry'umunezero aho AGS isanzwe irongowe n'uwitwa Cedric Nimpagaritse ryafata akanya kugira ngo rishimire abo babona yuko bakoze mu mico itandukanye mu mwaka uheze wa 2020, aho bashimiye abaririmbyi nka Satbi, Bizimana Boubacar Karum, Mugani Desire canke Big Fizzo, barashimiye Jean-Pierre Nimbona Kidum, barashimiye Boniface ariwe B-Face on the Flow, barashimiye Natasha Ngendabanka. Aho ndiko ndavuga ku baririmbyi byashoboye kuronka ama award, hariyo Estanish, hariho umugwi Victoria's Team, Satbi, abona nabashoboye gushimirwa mu baririmbyi. Ariko mu ba DJ harashimiwe witwa DJ Mario, DJ Israel hamwe na Runtown DJs. Mu gihe makinyi ba basket twarabonye witwa Elvis Gafisi, Alvin wa Kerne, Jean wa Dynamo, Richard wa Dynamo, twarabonye witwa Belize wa Les Gazelles, twarabonye witwa Nadege, Divine, Elsa, bahoze bakina muri Berco, bakina muri Gladiator. Abona bashoboye gushimirwa muri basket, ariko harashimiwe n'abasanzwe bategura ama evenement, aho twavuga nka Now Creative ya Rasco, le Crystal Event ya DJ Paulin, Kiki Night ya Babu, Safi Beach ya Papi, harashimiwe kandi na Natasha kuba yarateguye igiteramo ca Femi 1 2020. Harashimiwe Brice wa Abuja na Hangwa Business kuba yarazanye Kidum, yarubatse na boîte mu Kamenge. Harashimiwe Best, harashimiwe kandi na MC Sadiki, MC Ami Pro, harashimiwe na meilleure révélation de l'année ariwe yatoye Oleg Ugwego. Hashimigwa Romeo Christian Savye baramwambitse umudari na Romeo, ndetse n'umufana wa basket yitwa Seba asanzwe ari umufana akomeye cyane wa Dynamo. Izo nizo award zatanzwe hariya muri AGS ku munsi wa gatandatu muri Arena na Kigingi nk'umukomedi mwiza. Yes, tunashimira tunakeza abari basanzwe bateguye ayo mahiganwa, tubabwira ni ikintu cyiza, ni ikintu gitera intege abantu basanzwe bakora ibintu bitandukanye. Kumuha umuntu award ni ikintu gikomeye cyane muri CV yiwe cyangwa muri career asanzwe akora. Reka tuje ku tariki 29 ku ndirimbo ya Natasha La Boss yashize ku mugaragaro amasanamu ameze neza cyane, aho yaririmbye wenyene. Ugerageje kuraba video Karim Fisto yakoze kabisa video nziza. Collie the Magic asubira gukora indi hit nyuma yo gukora Inkoni, Chumba, Mwende. Collie the Magic bigaragara neza yuko muri kino gihe Natasha Ngendabanka yamaze kubona umuhinyanyuza mukorera amahita ariwe Collie the Magic. Natasha asubira kandi gutungura abakunzi b'umuziki Burundi, asohora indirimbo batabizi, ariko baza kubona indirimbo yamaze guca kuri YouTube, indirimbo yashoboye kurabwa ndetse no kumvirizwa n'abatari bake. Yes, ndagushimira wafasha kanya kuraba review y'ukwezi kwa gatatu. Ndazi ko itari ngufi, ndagushimira ku kanya wafashe kugira ngo irabe kuva aho twatanguriye no kuri uwo mwanya duhereje ko. Ladies and gentlemen, na byinshi mfise no kubwira atari kugushimira, ndagusabira amagara meza. Ubwanje ndanamushimira Ami Pro MC kuba yatwigore araza turakorana iki kiganiro. Thank you man. Asante sana, nanje ndabashimire, natangaye cyane.
studio nziza amapara meza ateye igomwe ahubwo naza yuko kuvuna mu studio kwimukira ngaha turi benshi. Okay, nari kumwe na Ami Pro MC nitwa Djibril, ikiganiro ni The Review, aho twaje tukuzana ibintu byaranze ukwezi kwa gatatu. Ndagushimire wowe waturavye kuva aho twatanguriye naho duhereje. Shimire nuri behind the camera, the real OG, hamwe na Big Daniel. S/O zije kuri wowe wafasha kanya kuko turaba duhure kandi next month mu kwezi kwa kane ndakuzaniye review y'ukwezi kwa kane. Ndakwifurize imigisha and let's meet again. Bye bye.